Yep. Gwagwan select number 1 Linux TV benge bangira pese mbote hota umujagara kubaretse nange bitatu Joel niko biba bimeze muri Linux TV umutumira dasanzwe muhava muvuga ko najabutse nagiye mu mahanga ariko naha mu Burundi nawe se ubundi muramuzi benshi abantu benshi muramuzi mumuzi so atariko araririmba canke ko tamba cyangwa aragira ibindi byinshi bigiye bitandukanye ariko araza kutubwira muri make namba hari ibyo nihenze mbona ndavye ukuntu ariko dukwakire muri Linux TV umeze neza yego ndashima kubaye ko baradukurikirana n'iteka ridasanzwe abantu benshi barabazi CLUB Amagaba niko twobyitwa ariko akaranga mu majambo make ariko banzura mutse bakora dukurikirana muri rusange ndaramukije cyane abako bakurikirana Linux TV amahoro menshi yego nako baradukurikirana n'abakunzi b'amagaba n'abakunzi bakaranga bose kubatakuzi benshi barakuzi ariko ku bantu bakubonye nkuno munsi muwa mwitwa bande amazina kugira ubibutse ariko duce tuze rero mu kiganiro nyezina yego je ni MUNEZERO Clarisse umurundikazi umunyakaranga muri CLUB Amagaba nkabandi mu gisata c'abavyina yego uri mu gisata c'abavyina tuze kuri Amagaba nkuko waserukiye CLUB Amagaba ariko ku bantu batabizi wewe uri iki kuri CLUB Amagaba jewe ndi umumamvu wa CLUB Amagaba yego Amagaba yoba yatanguye ryari CLUB Amagaba yoba ari CLUB yatanguye ryari kuki kuyitwa CLUB Amagaba CLUB Amagaba yatanguye mu 2014 itariki 5 z'ukwa gatanu uyu munsi turakuje imyaka 9 turi ku kivi yego dukora ivy'akaranga ku misata bitandukanye hari uko tuja mu manza amadota mu mariage eka no mu bikorwa by'igihugu hari ubwo badutuma ko tukaja guserukira karanga yego CLUB Amagaba abantu benshi barayizi nkuko isanzwe ikora imico ndangakaranga nkuko twabivuga kuri mwebwe mwiyo myaka 9 yose gushika no munsi ikintu mwishimira nikiye kuri CLUB Amagaba tuhere ngaho ikintu twishimira cyane nuko aho twahereye cyo tugeze no munsi projet novuga nti imigambi twari dufise ahanini tusa n'abayiko barayigenda twarateye imbere ico turagishima cyane kuko ahanini urumva ati amagaba ni ikintu cyo kwishimira izinwa riravugwa tuvuzwe akaranga kaza imbere umugambi wacu uko akaranga kagira agaciro mu gihugu gakundwa yego benshi baravuga ati CLUB Amagaba mu myaka mike hari zatanguye kera ije ihabura abantu muri rusange ihabura ayandi makrebe agiye atandukanye kuri mwebwe amakomantere ku bantu benshi bagiye batandukanye zaba nziza cyangwa z'abambi kuri mwebwe mu byakira gute nka CLUB Amagaba ahanini turavyishimira cyane kandi biratunezera bidutera n'intege kuko amakomantere mabi si menshi ahubwo ahanini baradushimira bakatubwira ko tubikora neza ibyo twe tutanabona abandi barabitubwira urwego twe tutibona ko tugumva mu bantu yego biradutera intege tugukomeza karanga yego reka tuze muri CLUB nyene Amagaba uko musanze mukora mu mpande zose zigiye zitandukanye abako baradukurikirana bahora bumva Amagaba bakabona abantu batamba y'amakipe ameze neza bakabona abavuzi b'ingoma ariko n'amaparti angahe ari muri CLUB Amagaba canke mwiyorganije gute muri CLUB Amagaba ku batabizi CLUB Amagaba hanovuga ko hari nk'ibisata byose hari igisata c'ingoma hari igisata c'abakobwa batamba n'abahungu batamba hariho abatambi intambo z'ikirundi intore bitandukanye mu yaya byose hakabaho n'abaririmba ababyina yego reka rero tuze ku bantu bugwaruka bakora baragukurikirana bahora bifuza ati turakeneye kubona umuntu wo muri CLUB Amagaba nkuko wayiserukiye dushobora kumva byinshi bigiye bitandukanye hari ugwaruka bashobora kuba bazi gutamba ariko bagatinya bafise talent nico gituma tubatumira kugira nabo bakurikirane ibyo mushobora kubashikiriza kugira nabo bashobore kurinduka kugira umuntu aze muri CLUB Amagaba afise iyo mpano cyangwa talent bisabiki biroroha kuza muri CLUB Amagaba biroroshe cyane ahanini kiza imbere no gukunda karanga kuko ubu
nk'abantu tuba dukunda ikintu kikungukira, ikintu kica gituma umengura umuntu umustar, mugabo hanini twe tubikora kubera tubikunda, utabikunda ntiwo bibamo. Rero umaze kubona ko ufise iyo mpano urashobora gushika muri CLUB AMAGABA aho dukorera ukaraba ingene dukora, uko bisaba umwanya, bisaba kwitanga atacu urinze gusaba. Ahanini nico. Sino ugomba kwinjira hariho link dukoresha bakavugana n'ubijejwe akamubaza ibibazo, abonye ashoboye kubyishura neza akamutumirira agashobora gushika mu mugwi. Yego. Hariho link mubaha bagakompleta ibyo bibazo bakabyishura neza. Kuba ko barakurikirana sho kwibaza ati ibibazo agacatinya agacagira ubwo oya si interview goye ni bibazo bisanzwe kuko hari ujejwe kwakira abashasha abifuza kwinjira mu magaba baravugana bakayaga akamwumviriza hama akazomutumirira kuza umunsi umwe ku kivi akabona ingene dukora akamwakira mu bandi. Ni benshi banyandikiye harabambwiye ati turasavye muri Rinox muze murondere CLUB AMAGABA kubera ubuheruka twa twakoresheje umuhanga yitwa umuhanga ariko CLUB AMAGABA ko twabatomboye uratubwiye byinshi bigiye bitandukanye ariko hariho benshi bavuga ati CLUB AMAGABA turababona uko nyene basanzwe bakorera ibikorwa hehe canke ama repetition bayakorera hehe. Twe dukorera hanyene Bujumbura ukinanira 4 kuri Robot School. Ego. Iki reka tuze rero mu biteramo byinshi bigiye bitandukanye mu mazo gukora n'amamanza agiye atandukanye iyo bishitse mu karonka nk'ibiraka ku munsi umwe bishika nka 10 bigenda gute? Ntituragera ku rwego rw'aho tworonka nk'ibiraka bishika 10 muga ari nka 2 turabikora. Ego kubera ntituri bake turagerageza tugakora mu migwi turafise abashoboye benshi tukagenda mu migwi 2 bamwe bagakora urumwe abandi bagakora urundi. Ego CLUB AMAGABA kuji buraya umengo ni nko muhira muragenda hanze mukagaruka ibintu nibaze namwe bwo muramaze kuja hanze mukagaruka umugwi wanyu ni giki mwize hanze aha mu Burundi mutigiyeho? Ikintu kinini ya ahanini turamaze kugenda muri China aho twarungitse abahungu 3 bamaze ikiringo kishikira ku mwaka. Yego bagarutse umwaka uheze aho nyene bari bagiye bajanywe n'akaranga. Urumva ko ari intambwe ikomeye cyane. Aho muri ico gihugu basize bubatse n'inzu bataziriye amagaba nyene kubera abanyene ho bari baryohewe n'ivyo babona bakora. Ni ha restaurant bayitaziriye amagaba. Ico bahigiye naho no kubona ingene abantu bakunda karanga ku Burundi. Yego ofetwe mu Burundi ntitubona agaciro ingene ivy'iwacu biryoshe ariko iyo ushitse hanze niho ubona ingene dukora ibintu biryoshe kandi twese sagatse kwa rumuri turazi ingene ingoma ziwacu ubwacu twanyene ziraduhabura turazi n'ingene hanze zikunzwe. Yego byerekana ko akaranga kacu kararyoshe. Yego akaranga kacu kararyoshe ku banyagihugu yaba barundi muri rusangi barakunda ibikorwa bya CLUB AMAGABA ku mafishe menshi CLUB AMAGABA ntishobora kubura bibaza ako kabanga mukoresha kugira ayo mafishe yose ntimubure inkaka akabanga n'ibikorwa. Sinovuga ngo nikindi kintu dukora twe baraturondera nyene ngira baba babona ibikorwa byacu bakadusaba tutimwoza kudufasha muri evenement mugaseruka mukaza kwerekana karanga. Akabanga ni byo dukora nta kindi kintu special novuga dukoresha. Bamwe ati CLUB AMAGABA ngira ama sponsor bo office ngira n'umuyoro ngira nico ituma izina rica riduga cyane bivanye na sponsor. CLUB AMAGABA niko biri ku bantu biyumvira uko oya barihenda cyane burya twebwe sponsor ni twebwe nyine n'amaboko yacu. Turi organiza mu buryo dufise tukaraba ukuntu twiteza imbere nimba ari impuzu dukeneye nimba ari ngoma nimba ari novuga ifirimbi igikenewe cyose turaraba ukuntu twiorganiza mu buryo duke dufise. Irevre sinobesha hariho n'abantu usanga badukunda bakavuga ati je ndaterereye iki ugasi babantu mvuga ngo bari permanent twokama duharurako. Muga hanini biva mu maboko yacu mu nguvu zacu. Reka tuze mu gwaruka musanzwe mufasha ku bavyeyi babo nta ntambamye zihora ziba abavyeyi babo bakabaza kuba kuri mwebwe bavuga ati burya akaranga n'ibyo mwigisha abana mujya muhira uko tubabona aya macane nkayo bihora bimera gute iyo
birakunze gushikaho umuvyeyi atumva kuko niyo ntambamye hanini mu Burundi dufise ubundi akaranga kacu nikaba kari hasi y'abavyeyi bose dutahura akaranga icarico neza yo gushira umwana wacu mu karanga kuko bugitingwa dufise n'akaranga kacu ugiye hanze y'igihugu nta kindi kintu uzoza werekana badafise atari akakaranga kuko byinshi tubikura hanze muga akaranga kacu ni personnel urumva umwana wanje ntamuhaye uruhusha rwo kuja mu karanga ndamwiciye ikintu kinini rero bamwe iyo badashatse kubitahura turafise abari muri CLUB AMAGABA abapapa abamama baragenda bakayaga n'umuvyeyi umwana araza akavuga ati jewe burya ndafise ikibazo kiniki hama tukagenda tukegera uwo muvyeyi tukamubwira ibyo dukora tukamwereka ko atantambamye nimwe irimo kandi mu nyuma nabibona ko atakosa ririmo yego tuze rero hari amafishe mu minsi heze umuririmbyi ariwe David naramukoresheje ikiganiro ngaha yarabavuze namwe bw'amagaba ati tuzoba turi kumwe bibaze gute kuri gospel umuntu ahimbaza Imana bamaze gutegura ibintu bagaca biyumvira CLUB AMAGABA kuri mwebwe mumaze kumva ibyo bintu mwavyakiriye gute nka CLUB AMAGABA kubutumira biraduhimbara gose ni navyo bidutera n'intege bitwereka ko akaranga sakaranga gusa burya akaranga karashobora gukora muri gospel karashobora gukora muri rap karashobora gukora mu bindi bisata byose kandi bikaryoha ariyo mpamvu ubona yuko si David gusa turamaze no gukorana na Victoria's team turafise indirimbo twakoranye sibo gusa rero abandi tukunze gukorana ama featuring byerekana ko umuntu ari mu karanga harimo abantu bafite impano nyinshi bashoboye gufasha no mu bindi bisata rero David turafite igikorane tuzokorana le 25 nimba ntihenze kuri Jardin Public tuzoba turi kumwe kuko dufitaniye n'indirimbo twamufashije mu ntambo igripe yiwe turimo no hamagaba tutahuza abari ko baradukurikirana CLUB AMAGABA kugira ije mu bisata byose bigiye bitandukanye atarakaranga ku bantu babihisura atariyo ko bari mwiki kugira batahutse kugira ndabatahuze no kubereka ko mu karanga harimo abantu bazi kuririmba neza mu karanga harimo abantu bazi gutamba neza ariho hawo usanga muri gospel ashobora kuvuga ati burya mu magaba hariho abantu bazi kuririmba bashobora kumfasha bakaja muri studio bakamfasha kuririmba tugakorana ikintu kizima canke muri clip yanje ndashobora kugishiramo ingoma bikagira sens canke bakaza bagatambikira uwundi bikaryoha niho hawo usanga bariko baraturondera pour dire que akaranga sakaranga karu ukwako nyene oya gashobora gufasha no mu bindi bisata yego niho hawo usaba gushanga ari nka evenement y'igihugu ni juste inama gusa ntibaje kuryoherwa kwa mutele ubu ugasanga barahamagaye amagaba aze kwagrimenta evenement gusa ni byinshi muko murategura biri imbere turi 2023 na 2022 ni byinshi mwakoze ariko tuze mu 2023 nibyo amezi ko aragenda turi mu gushika 2024 naho akiri amezi atari kure ariko CLUB AMAGABA mu 2023 uyu mwaka nikihe yishimira nikihe yungutse mu yindi myaka yose CLUB AMAGABA kuvihari CLUB AMAGABA turishimira ko abantu bakomeza kutwizera kuko uko umwaka uheze ukurikira turabona ko abakunzi bacu abatwizera mu ma evenement yabo baba benshi ku buryo hari aho usanga bitugora no kubakira bose ugasanga hariho abo tubwiye ati ntibikunda ico ni ikintu twishimira cyane byerekana ko ibikorwa byacu biraboneka mu bantu birashimwa mu bantu bugiye ukora ikintu ntibakurondere ucubona ko ufite ikibazo mugabo ushoboye gukora ikintu nko mu rubanza ugataha uvuganye nk'abantu 10 bakubwiye ati nzokurondera uzoze kumfasha ucubona ko uca wishimira ibikorwa wakoze yego ico turacishimira cyane ico kindi twishimira nuko dufite evenement ya festival Mukozo Award na cyane ni ikintu kidasanzwe nka karanga nibaza ko mu Burundi nta karanga cyo organize ikintu kinini nka festival muga uyu munsi aho tugeze birashoboka niko bishoboka yego turacishimira cyane tuze nyene iyo festival bako barategura ni ikihe mwitegure guha abarundi mutari bwabaye uyu mwaka festival ntizoza ari festival isanzwe nko nk'imyaka 3 iheze iyi ni 4e edition umwaka wa 4
ubu ni umukozi award hazojamo no guha ubushimwe abanyakaranga kugira ngo tubatere intege kuko burya abanyakaranga burya barakora cyane n'ukuri sindabivuze nk'umunyakaranga mbwa ndabona umwanya bitwara n'uburyo bitwara bo gushimirwa n'abantu bo gutera intege tuma twifuje ko uyu mwaka yoba umukozi award atari umukozi festival gusa yego tuze mu gikorane cimirije cha David nacyo tugishike ko n'abantu benshi himbaza Imana babiteze bitegiki bitege ko tutazobamara amazi tuguma twitegura tuguma turondeza bishasha biryohera abantu yego ibintu bizoba bimeze neza Clarisse tugushimire cyane twayaza byinshi abumva bumvise byinshi bigiye bitandukanye ariko akabazo kanyuma nuvuga ko ngira ndakubaze Clarisse Amagaba amaze y'imyaka ingahe kuri we gusa kuri wewe jewe Amagaba amaze mu myaka 8 kuko natanguye muri 2015 nayo yatanguye 2014 yego ariko hari abantu baca bavuga ati Clarisse ari mu Magaba ntiyo kwijana uko nyene bakora dukurikirana babyitwa kugorora umuhogo guhibongoza mu ndirimbo zose mufise mu Magaba ni nyinshi ziryoshe ariko uducishitse ko gato ngira bavuga ati wow ncisha ho gatoya indirimbo yitwa Inyota yego aramara inyota aramara irungu aramara intuntu niyo mpamvu tuzobana karamata niyo mpamvu tuzobana karamata tutari kumwe ndarengerwa tutari kumwe ndarengerwa ibintu byose bikaba impfa gusa ibyo nkora impfa gusa ari mu ijoro nkabona ari ku mutagama ariko umutaga nkabona ari mu ijoro niyo mpamvu nibaza ko bitamvuye ko niyo mpamvu nibaza bitamvuye ko yapo Clarisse kugira ijwi nk'iryo ni ibyishimo kubakora kurikirana ikiganiro ku bantu bose bakunda kubakurikirana uhibongoza neza uririmba neza okay ahama tugushimira cyane kuba barakurikirana ikiganiro ariko tujambo tubiri usangiza abarundi muri rusange reka n'abantu bose ku isi yose abarundi bose ndabahimirije gukunda karanga je jambo nama ndarigarukana vraiment jewe kera sinabona ko akaranga karyosha mugaye imyaka amaze muri CLUB Amagaba ndabona ko ari ibintu ni sport ni divertissement kandi ni itunga kuri twebwe niyo mpamvu twobishira imbere tukabishigikira gusumba n'ibindi byose hama nk'abantu abakunzi bakaranga le 30 juin muri jardin public karibu cyane muri mukozo award muri jardin public kuva saa 4 hariho competition y'ingoma n'ibindi bikurikirana hazoba hari ama-club menshi ashika kuri ndwi yego zayihunja intahemuka bene ntare abagumya banga ni nyinshi yaga amahoro rero abanywanyi bose karibu cyane le 30 juin muri jardin public tukomeze akaranga karibu cyane mushobora kuryoherwa n'Amagaba n'ayandi ma-club menshi agiye aravuga muri Inox TV ariko tugaruke kandi wahevye umwanya uraza kugira dukorane ikiganiro n'iteka ridasanzwe cyane mwakoze cyane ariko na Inox TV irabashimira cyane yego mwakoze kunyizera mugatumira amatwi Amagaba akajambo kuri Inox TV bazi Inox TV ndayishimiye cyane kuba yatwiyumviriye nkaba ndayitumiriye le 30 juin karibu namwebwe muze kudushigikira nkaba ndabifurije namwe kugira umugisha mu byo mukora yari Clarisse ntumave mwibaza ngo ni umetisi cyangwa iki ni umurundi kazi 100% hama ni kwa kundi nyene mubandanye mugira ibintu bimeze neza mubasha kudukurikirana akaba yari Clarisse akaba ari umunezero mu byo twayaze n'ibyishimo agiye murumviriza
ubukurikira ukeneye kumurondera CLUB AMAGABA yababwiye ahari mugende azoshaka kubabwira byinshi bigiye bitandukanye ntashoboye kumubaza twaba tuvuze ati yapu tusubire tugushimire mwakoze cyane. yep.